narababajwe ukuntu DJ Fanny yashoboye gufata aramuduza RAYVAN amugira igihangane gikomeye mu Burundi sivyo acazana abaririmbyi benshi abaririmbyi batahanye imyidogo myinshi n'umubabaro kubera DJ Fanny jinama nababwiye sivyo nzogo ari akujya Satbi yavuze ati ngo ubu promoter bwa Desa ari umupromoter wa mbere wa Desa ni Landry promoter atoke kwa chemane no RAYVAN ngo Tanzania ngo nakuja kupiga show Burundi muhengera fiza dahari mukazana utujambo ngo muriko mu organize amashow. Yes, ladies and gentlemen, welcome to the night show. Ikiganiro gishasha. Show. Welcome ladies and gentlemen, boys and girls muri night show. Night show ni kiganiro bazoza barakurikirana chaque semaine. Voilà. Nzobe ndi kumwe na Mignonne. Canke n'undi muntu uzoshaka. Ni wundi muntu tuzotumira kuko ni benshi. Kuko turiko tuvuga ivy'umuziki. Tugetuza twamushatse. Ariko no munsi hari abantu benshi bifuza kumenya ibintu vyabaye kuri show ya RAYVAN. Yes. Habaye amanyanga menshi kuri show ya RAYVAN muri kuradukurikirana. Habaye ibisanga byinshi, harabaye ubusuma, abantu baribwe, harabaye ugukengegwa kw'abaririmbyi b'abarundi. Alvin Smith ntiyaririmbye baramusubije inyuma. Wiz designer ntiyaririmbye. Tuza kubivuga. Double J na Kiriku babakuye kuri stage n'ababodyguard ku nguvu abamenyesha amakuru barakubiswe abakameramani bamwe baribwa amakamera kuri ujya munsi urumva abandi kamera zarasadutse ibintu byari biri hajyanye byari bitego c'est-à-dire que ikintu kigani no munsi baraza kumenya byinshi byabereye imbega byatanguye gute izo kamera zamenese gute mbega baririmbye kubera ko Alvin Smith yasubiye inyuma ataririmbye just with design kubera with design yaciye yigiye Wiz design aho nyine yaciye agenda ahantu Satbi yarari yego baricara raporo nakweretse video nayo okay bice ahantu bariko baratera inkuru tuzokabashiriramwe nta kibazo Satbi yaguma twenga gusa avuga ati mwebwe nimwe muhinzira abanyamahanga mbe vya bindi vyuko Satbi je nzi ko twagendayo nzi ko atajayo muri gasho aya ntiyagiye muri show Satbi gusa Wiz design yaciye aja yagenda aho gupo bari still nyene kuryoherwa urumva byari nk'ivyo baraza kumenya rero byinshi muri kino kiganiro night show à la santé d'abord à la santé guys à la santé yetwayishize hejuru cyane tuyimanure we à la santé merci Guys turi mu kibanza ciza ikibanza citekane nkuko mubona kari agatara kariko karakariya mbe urazi ko gasa n'intuze nyombaye n'impuzu yawe tega twatwe twatwipana twatata amabre Mignonne reka rero tugaruke ku kintu cabaye kuri concert bayise ngo show ya RAYVAN ngo concert ya RAYVAN kana kanu siko abanze bagafute je ngomba nibuke ikintu Satbi bigeze kuvuga ico gihe ari wa munsi haba urukino rw'abamenyesha makuru bari kumwe n'abaririmbyi bari kumwe n'abakomisiyoneri b'imiduga bo kuri King Star bakina King Star rero turi muri after party yabereye mu Kinanira 3 yego urumva jewe yongeye kuri kamera ndiko ndavuga ibintu biri reality kandi mwabonye banabonye pana babandi bazana utuntu tw'utujambo bashaka kuvuga utuntu urumva rero Satbi yavuze ati jewe sinzosubira kuja kwakira umunyamahanga ku kibuga c'indege ntibinabaho bisanzwe ku kibuga c'indege kiretse aba ba Barna Boy ba Wizkid Chris Brown yego nta bandi bantu uzosubira kuja kwakira ku kibuga c'indege yarahaye agaciro umuziki w'u Burundi ndiko ndamwumva ariko DJ Fanny yaratibuye agaciro k'umuziki arakonona ndiko ndabibona amaso mu yandi CAPITAINE ngenda kwa DJ Fanny ndamubwira ati Wiz designer yashitse akeneye kuririmba
ariko Fani yaturabira hejuru gutya aturaba gutya anye yifatira gusa snap aza gukamera RAYVAN amukamera RAYVAN ndamubwira ati DJ Fani wizi andaba gusa gutya what nguvuze ubo yanavyibagiye ko narababajwe ukuntu DJ Fani yashoboye gufata aramuduza RAYVAN amugira igihangane nge gikomeye mu Burundi sivyo acazana abaririmbyi benshi abaririmbyi batahanye imyidogo myinshi n'umubabaro kubera DJ Fani alors kubera iki erega bro just ikintu numva icambere cyo abaririmbyi b'abarundi hari ikintu simbizi igeze kuvuga kandi simbizi umengo ni prophet man yavuze akantu gakomeye ari ngaha bose abaririmbyi b'abarundi yavuze mu kirundi ciza se umunoho kuko ntibafise yaruze gushikira kubera uryo anye mani bari kumushira hasi bajya bose urabona mugano fete yuko atagushikira n'umwe wese avuga ati njeyo barabonye cagihe yavuga ngo igihe nzegenda hajya hakurya bakamukura kuri stage yavuze ngo uye n'umuntu wa stage bari baguha iminota 3 rimba iminota 3 rero ikintu cababaje kuri nuko cette fois ci vyabereye mu Burundi ro ni kwa kudashikira bavuga ati nimba bari babonye umuririmbyi umwe atagiye kuririmba bakaca bamwicarika nubwo aduhaye amafaranga nuko kuma ko amafaranga bashuhiye oya jewe urabona Satbi yavuze ati je nta munyamahanga nzosa kuja kwakira ku kibuga c'indege Fizo na wenyene aravuga ati nta munyamahanga azosubira kuja kwakira sivyo nanje CAPITAINE barazi ko ndi MC sivyo naraja Fizo yaramaye deal nama namushimiye kuko Big Fizo twarakoranye ega concert yamakora buri mwaka agenda Igitega Ngozi ibujumbura twarakoranye neza narabaye MC naronye MC kuri concert ya Big Face on the floor yabereye mu Kinama yaramaye deal sivyo rero sinzosubira kuba mu MC sivyo muri concert yo munyamahanga azoza ngaha mu Burundi hatarimwo Fizo canke Satbi jewe abantu mworganiza ibiteramo ntimuze mu mpakazi jewe ngo nze kumu MC muri show zanyu muzanye umunyamahanga muri iyo concert hatarimwo Fizo canke Satbi je sinzoba MC jewe uno munsi ibintu DJ Fani yaraye akoze akoreye abaririmbyi b'abarundi vyambabaje cane gose uzi n'ahantu habereye niko sarindi kuvuga ngo ni shore ya RAYVAN ico shore ni kose bari kuvuga ati ni shore y'abarundi batumiye ikitwi y'abarundi inshuti ya bose yarababaye cyane yego inshuti ya bose yari yahashitse Monia Fleur yarahashitse Monia Fleur n'umwigeme ari classe muri kino gihe muri babakobwa baba boss babaririmbyi Monia Fleur big up sana yaji afise shisha kubita acayinjirana nande binjiranye na Linoji abantu barakoma induru ya sivyo abantu barakoma induru bararyoherwa gusa kumubona Linoji ari kumwe na Monia Fleur baca baragenda hariye mu baririmbyi barashika Monia Fleur inshuti ya bose acaja kumuzanira shisha inshuti ya bose sindo manager wa Monia Fleur acaza kuzana shisha ayishize ngara yatsa papa ayaciriye Monia Fleur agomari araba umunyamahanga avuga ati aba bantu bariko baratugira inoti mu gihugu cacu urumva umuntu agusange muri terre yiwawe sivyo gicanyoheye niko bajya bose bari hajya ico kintu carabababaje mu mitima yabo barakibonye uri kurara umuntu ariko arakugira inoti inshuti yabo ngamubwira ati inshuti yabo so ninge bariko baratwononera umuziki wacu w'u Burundi erega ari abantu twizeye mu muziki hari abantu ibi bintu turiko turakora arakazi tukitumwuga hari nabandi babibona umengo n'ubustar bano bimana jewe nje nganga vugira kuri no micro sindababeshe mba ndi ku kazi kandi mba ndiko ndinjiza amafaranga sivyo niyo mpamvu nza nganga ngavuga sindiko mvugira ubusa ndiko ndakora c'est-à-dire que bano barinzi badakoza amahiti batagize ama 1 million viewers zikaduga nzobura ico mvuga n'ubundi akazi kace gahera gatwasha tubivyo tuvuga je rero nanje uno munsi Mignonne Pamela reka manze nawe ndakugarukeko reka ndakugarukeko ikino nico kiganiro ca mbere kibaye ca night show sivyo aho abantu benshi tuzokrea ibintu byinshi ngaha abantu bazotangara abantu badandaza ama brand yabo tuzoyashira ngaha anye for example nk'ama brand ya makulap ibiki
batubwire baturabe batwandikire batwandikire kuko ama produit muzane ngaha nawe urafise produit shaka ka down nayo wazanye cyane nazanye okay tuzaje tuyishiramwo next time sivyo rero uraberewe nshikina n'ingoma ndakubwira ati ndagusubireko you look so good thank you uraberewe usana kino kiganiro uratwika hari abamenyesha makuru benshi babigeming mu gisagara murandabaraba abana swaga uri umumenyesha makuru ukora ikiganiro c'umuziki utegereza ko ufite swaga habe ngeno looking bien hindukira gatoya hindukira inyuma wari ngene wambaye ingofero scuba did muramubona Mignonne guys this is unye mu industry atabapiga makonzi abakobwa bose babamenyesha makuru tuzona batwike nuri kumwe na kapitaine none tuzona nuri kumwe na kapitaine uko niko bimeze rero nanje nagomba mvuga ati urakoze ariko nagomba mvuga ati merci nawe nagomba mvuga ati mani wita ibintu mani usiko cameraman ngivyo tavyari urazi ko yaje kare ntavyari yambi nigeza kubwira ko berewe imagine cameraman wacu uri na wenyene abona kuri okay rero nanje uno munsi nagomba fate decision kuko ndavye ivyabaye ku kibuga c'indege erega Fizo baby agombazi jinama nababwiye sivyo nzogo ari akujya satbi yavuze ati ngo ubu promoter bwa Desa ari umupromoter wa mbere wa Desa ni Landry promoter jewe kuva uno munsi urabona simbizi ko yakunda kuvuga ibintu nyene nkamuvuga ati ariko avuga n'abarinzi b'abarundi sivyo je kuva uno munsi je na Landry promoter binaisha c'est vrai biraheze je na Landry biraheze kuko nta kuntu none simbizi oregeze umubona agenda muri ibintu vya RAYVAN nta simbizi yari kugenda ntiyagiye bajya n'abanyamwuga bukuri hama uyu oregeze ubona shika no ku kibuga c'indege simbizi oya ariko umunsi Fizo yaza mu Burundi simbizi yarashitse akamusashira igitenge simbizi uramwigereranya wewe none mubona hagati yabo bantu abashaka iterambere ry'umuziki w'u Burundi nabahe nabatubesha n'abadesa nivyo bintu nyene simbizi nivyo bintu byinshi simbizi n'abadesa hariho n'aba MC ba Desa hariho n'aba MC ba Desa ugasanga umu MC je ndakubwiza ukuri amipro naramuraba gutya nkamubwira ati abasani bari ngaha nta nivyo yibuka yaraba ko bamuhaye amafaranga yaraba gusa umwanya usigaye kugira ngo RAYVAN aje kuri atangure guharura amafaranga urumva aje kuri stage bihere urayibona jewe rero amipro yarakoze akazi sivyo ariko barabe ingene bazabaribuka guha barashobora kuba baguhaye amahera bakakubwira ati iyi ni deal tunakupatia sivyo ariko rero nubwo baguhaye iyo deal menya rero ntuhave usiga wishe tere y'umuziki w'u Burundi hariho abarundi benshi cyane bazova babona umenga abarinzi b'abarundi ntibashoboye bace batangura kuguma baha icizere abaririmbyi bo hanze kandi abaririmbyi bo hanze bazoza baraza mu Burundi babona agaciro aba mu Burundi bahabwa babe nyene batwaye ya nkuruti abaririmbyi bo mu Burundi nta n'agaciro bahaba ubwabo ntibemewe iwabo none gasha nimba mutabemeye ngo mubemeze n'abanyamahanga muzamurazana ni gute kandi abatangura kubemera babemanga RAYVAN yaravuze ngo yashavuye ko atarimbanye na Sadbi Mwatake kuri stage atoke uko aende uko ache maneno RAYVAN ngo Tanzania ngo nakuja kupiga show Burundi muhengera Fiza dahari mukazana utujambo ngo muriko mu organiza amashow Satbi hagarara ko from Satbi ndakubwiye ati Satbi twaricaranye ejo twaricaranye na Satbi gusa Satbi anywa injabuka ari abantu batabizi Satbi ntanywa brarudi anywa injabuka cocktail tu vois iyo ni atwe turagerageza si atujafika ku level Satbi satellite wewe abatabizi ngo Landry promoter akunda kumwita Satbi king ni king ivyo rero twe turi kumwe ejo turiko turatera inkuru na Monia Fleur niwe arari nababwiye ko Monia Fleur nawe ari class aguma afise nta matabanwa yinywera shisha kunjabuka na wenyene nimbarakaji nimbaragaki je mure nibaza ko Monia Fleur atanywa inzoga ariko usanga atazana nta nzoganwa vraiment kuko je nta bintu vy'amayoga namubonye afise karakantu kari mu kaverse nayimenye neza
karakantu urumva nakanuka kajijo panse nta nzoga n'ujya n'umwana mwiza vraiment niba mureke abandanye akora amahiti sivyo rero ibindi bintu byababaje abantu muri concert ya RAYVAN abamenyesha makuru uburyo bafashwe ibaze nawe Jackie bazomba fisi kubera iki kamera zamenetse zombi cameraman kamera yiwe yaramenetse kamera ya zombi yaramenetse imenywe nande n'umu bodyguard yarari hajya Jackie ikintu bafise nk'ikibazo kubera iki bataba agaciro kwa kundi baza kubakira nk'umunsi batoja kubakira eske tuzoba dusinze rega igihugu tuba tugifise neza kuko hamwe hari kuza RAYVAN no sinakubiye ko no munsi jewe narandi promoter biheze kandi ndabivugiye kuri kamera tabira je duhuye nakura mu kanya kuko nta kuntu ushobora kumbesha okay ngo ni gute bajya bamenyesha makuru batari kugenda sivyo yego vyari gukunda sivyo gute byari gukunda gutyo iyo RAYVAN yaza akabura irya showbiz yamwakiriye kujya sivyo none Fizo ntagombazi ubu unye Fizo nagiye kuza misiri imbere Fizo akacaza tukaca tumugirira irya showbiz RAYVAN hari ahanye bazoca bavuga ati n'abarundi bizoca public baca bavuga ati mani umunyamahanga ntibamwitayeho umurundi baciye bagenda kumwakira sibitenge gusa ahubwo baciye bamusasira n'ibirago voilà n'ingoma bakamuvugiriza Fizo tuzoduhaye agaciro umuziki wacu w'u Burundi gusumba bya Landry promoter niwe yahamagaye abamenyesha makuru gendora kuri page ya Landry ngo abamenyesha makuru ngo mukeneye content ngo duhurire kuri Palais des Arts ngo hama ngo tuje kumwakira nde RAYVAN none uwo mu promoter nimubona yuko ari wa mu promoter Satbi yavuga ngo mu promoter wa Desa nimbona naba ni kujya nyene bijya ntiyabeshe kandi Satbi yarababajwe n'ivyo bintu bariko barakorera abanyamahanga byaramubabaje cyane kubona Landry ariko aramamaza kwakira uriya muntu ego Landry barashobora kuba bamuhaye amahera nivyo mugabo amafaranga ntakatwake mani ubuntu reka byo ni Satbi yavuga ni navyo biri Simbizi yavuga ati reka umunoho Simbizi niko yabivuze neza we nawe uramukunda Simbizi ngo mumuvuga umwanya wose umbona ngaha kapitaine endabirana sini seme na mimi hapa tubahe night ini night tubahe night show bapate vibe niko dukunda gukorana nawe hari tunavuga kandi usana mahera nawe my gosh ibyo biraza usani noti ndaki batabizi nabo babimenyereye usani noti ndakisi reka turabe je ndagusopere imbere ya kamera yewe mana yanje chatuni ibyo birazwi ko guys ni night show turiko turagerageza kuja kuri deba ibintu vyabaye kuri concert ya RAYVAN reka tugaruke rero nariko ndavuga ku vyerekeye Landry ingene ari mu bantu batumye iki kibazo kiba okay abamenyesha makuru bafashwe nabi ukacura abavyateguwe nabande iyo concert yateguwe n'abamenyesha makuru nibaze from uyu DJ Fani ni mumenyesha makuru akaca afata nabi abamenyesha nakubwira ikintu ari kuvuga gere gutuma tumira sivyo agatumira ama media avuga ati jewe yanye niyo ntumira kandi namumenyesha makuru ego ibintu vyaragwiriye hari umuntu bitwara mu nzira zitarizo kuzana umunyamahanga sibibi yari kuvuga ati media itari kuri list ntiyinjira ngaha par exemple hama media suja kuri airport ifise amafaranga ngana gutya ari 2,000 canke 3,000 mahanga nkuko yaho munyamahanga menya ko munyamakuru nawe akeneye kubaho ego baje kurondera content noneho content baje kuyirondera usiko bo bataguteye iteka usiko byose byatumwe na Landry promoter umupromota wa Desa kuko none genda urabe uja kuri page yiwe urabe ukuntu yagumuhamagara abamenyesha makuru nimuze bashika bagafasha abamenyesha makuru b'abarundi vraiment bubahwe n'abana beza barashika abakameramani bose bo Burundi bubahwe cyane cyane zombi kameramani ari mu mubabaro kamera yiwe yamenetse sivyo ariko riyumvira ingene ubuzima bugiye kubandanya asinzi ko azogenda kwa DJ Fani ngo kamera yangu imevunjika tena imevunjikia msho yako je ndizo mino changenda azoja kwa kamera imevunjikia msho yako we zombi we haujui je nzomubwira ati zunguruka ugire media tour ku ma TV yose babwira ati je ntimwari munzi zombi kameramani uno musi ndabonetse kuri kamera kamera yanje yaramenetse
mu bisanga vyabe hajya rero tugaruke ku ntuzenya kuri kuba bodyguard. Yes. Aba bodyguard nabo nyene barakwiye kwigishwa kubaha umumenyesha makuru. Mugusanga bari babibwiwe man. Jaye ibintu bamntinya ntajya bo bashobora babwira musunu ufite amakosa yose agaruka ku bantu babiri. None bita DJ Fanny none itandi promote. Nabo bonyene kandi rero kubahwe umuntu witwa Simbizi. Simbizi asema vumba. Simbizi ahanyene kuri ecran no gukora umuti umunsi Fizo aza nama nabivuze sibitenge gusa tuzotwara n'ibirago tumusasire Fizo apite pale tapis rouge sivyo tapis rouge Fizo apite genzogerageza genzotwara tapis rouge no kuri kwa Mungu nzotwara tapis rouge sanzo igutwaza uzoyintwaza yego cameraman abarundi ureko baradukurikirana ndabarahiye no kuri kw'Imana jewe nzogira ntwaye tapis rouge tumusasire tapis rouge Fizo acihaga hama nanje cinge ndavuga ati Fizo baby nubwo azoza abamenyesha makuru bangaye abamenyesha makuru dushaka kumutera iteka kugarukana kuko umuziki w'Urundi wacu bawononye bawishe bamaze kudutamika ibombe abamenyesha makuru dukeneye kugarukana ya power tuigarukane ku mwami w'umuziki w'Uburundi n'u Rwanda arafise concert izoba mu Kamenge kuri Gera Plaza muri no minsi nyene azoba avuye hanze muri Italy c'est-à-dire que azoca kwibuga c'indege tuzoja kumwakira gusa Fizo nawe ntabikunda nabikunda yuko baje kumagira kubera iki kubera yuko baramaze kumwereka hypocrisie cyane baba promoter ba Desa aba hypocrite yarabivugira fwa pass nanza kukasirika sasa nshanza sikia bisirani rekerenda gutera inkuru ukuntu hari abantu bahora babona yuko hari abantu bahora bibaza je ndakunda reka mena amabanga mini kama mwijako sio Baba Levo ushaona rero yereka mvuge hari abantu bahora babona Fizo na Satsbi bakibaza ko ari abantu babi bashobora kugwana bagakombatana bahuye bagashwana no siko bimeze abakunzi b'umuziki w'u Burundi ntimureke kubakunda ngo boshwana bajya anye buge urazi yuko uyu Satsbi amwubaha Fizo cyane bro urazi ngira mwita mzee amepita mzee nimeona ameposti na mzee anakuwa na jibrendi ku TikTok sana ananishinda mimi kijana urumva aramwubaha Big Fizo gushikayo nanje ngira ubwo ariko ino kumara zose usanga hari abantu bako batira utujambo ugasanga abandi bashuje urumva ko bibabaje birababaje cyane ni kihe kintu rero wewe ubona yuko DJ Fanny yakora muri no mwanya jewe nibaza ko tout simplement yobisigura yosaba imbabazi abakunzi b'umuziki w'Uburundi umbaje gusigura akagigo kasaba imbabazi hariho na fopasi nabonye umuntu yaje ku mahazi savuga ibintu byinshi mu nyuma nabona ko yavuze ibintu bitari byo arasaba imbabazi rero bujyanye nimbabona ko atakosa yakoze d'abord arabibona ko yakoze ikosa nibibona ko yakoze ikosa asaba imbabazi abaririmbyi bamwidoge kuko ashobora kuzana umuntu akabura support la prochaine fois c'est comme ça là umvuze kugira ubane neza n'abantu babone ko bakoseje d'abord asaba imbabazi DJ Fanny yaramukoshereje umuntu yitwa Simplice DJ Fanny yaramukoshereje Simplice gushikaho nanje ahondi numva umutima ubabaye Simplice ni manager Simplice nushobora kumunganira na DJ Fanny ama DJ Fanny ukoshaka kumuyaga ya Simplice Simplice mani Simplice arubahwa na Fizo Simplice arubahwa na Satsbi Simplice arubahwa na quiz designer na Linoji na wa promoter wa Desa Simplice arubahwa na Capitaine ndamwubaha jewe ujya anye niwe mu manager dufise hamwe na DJ Pole DJ Poli nawe nyine ayo makosa Fanny yari ko arakora kwa DJ Poli zarigeze gushaka kuba yaguma zana abanyarwanda uravyibuka tusha turahaguruka turasemerera narona ati bwa bundi rero nubwo abanyarwanda bataba bahari turashobora gukora ibikoko turabishoboye man barabibonye rero niyo mpamvu ndamubwira ati DJ Poli nawe nyene yubahwe sivyo hama Simplice nawe nyine ahantu yubahwe Simplice agura imivinyu gusa Simplice agura imivinyu gusa yicaye ahantu yicaye muri Maribu yubahwe kabisa ariko kandi ntanwa na wenyene arababwira ati abasani mwebwe abasani mwebwe ni mwebwe
mutuma ibendera ry'igihugu riduga rishika kure. Yeah. Okay, ni munwe. Wakupatie nini? Nami kapiteni nasema muze. Kaju. Jewe rero nukuri sinywa ji ndi maribu. Niba miga. Igeye nijya. Kandi akayiriha. Ntamwo. Akayiriha. Ha. Ukuri ko bimeze rero guys, reka tubabwire ati merci beaucoup abantu bose bariko baradukurikirana. Iyi ni night show. Ni geno kiba gifise vibe nyene kiza kiraza kugira ngo kuryohere mu bintu biba byabaye byavuzwe cyane muri iyo ndwi. Nk'ubu urabona yuko ibintu biriko biravugwa cyane muri ndwi yari isho. Rero umunsi turayirangirije ngaho. Bizokurikira mumenye yuko bizobitwika gusumba ngaha. Ikiganiro rero kizogira umunsi kuko isho ishobora kuzaliana. Nendi ikaba ngombwa ko tutora mali tukatuza tukavuga ati twafise kagatebe kacu muri kakagoroba bana night show merci beaucoup umunsi wari wose big up sana Mignonne il faut que watatujua tu abarundi uno numumenyesha makuru abikora neza umwigeme kandi afite quality bazobibona muzobibona ama ikepi ndakene izo ira bino gato itu apa ni mbere gato nga ucuhindukira kidogo bayica ndiko niyumvira urayibona uko nazobaberewe none gusumba Mignonne merci beaucoup batubonye bazatubwira bye ciao asante sana